yabonekeye mu gicu ca kaka. Ijwi rya data ryumvikanamo riti uyu ni umwana wanje nkunda cane mfise ku mutima ni mu mutega amatwi. Izina rya data n'irya mwana n'irya mutima mweranda. Ora n'umukama abakunzi b'Imana mwese ndabahaye bwakeye, ndabifurije ikaze mwese muri kino kibanza ceranda dukoraniyemwo ngo tuninahaze umukama. Ndagomba guha ikaze uyu musaseredoti turi kumwe, Padiri Kwitonda Boniface yahora mu gihugu ca Cameroon, akaba yarunganiye rwose ubutumwa bwacu bwa Pueri Cantores byose. Ndirega ku Mana mushobora byose no kuri mwebwe bene wacu, kuko nacumuye cyane mu vyiyumviro, mu mvugo, mu ngiro no mu kwiyobagiza ivyo nategerezwa. Niko naracumuye, cumura mbizi, cumura n'ibigirankana. Nico gituma ntabaza Mariya muhimbazo wawe yamye kumvikira n'abamarayika n'aberanda bose na mwebwe bene wacu, umusabire ku mukama Imana yacu. Imana mushobora byose nitugirira ikigongwe, maze niyamara kuturekurira akabi kacu iturose ubuzima bwayo buzokwamaho. Amen.
tuzoterwa ryo kuba abana bawe nufasha abasabye bawe kumviriza ijwi ry'umwana wawe ukunda cane kugira ngo tuzoshobore gusangirira nawe tubigusabishije Yesu Kristo umwana wawe ari we mukama wacu we Mana musangiye ubuzima n'ingoma hamwe na mutima mweranda uno mu myaka yose. Igitabo cy'umuhanuzi Daniyeli. Ndashishikara ndaraba mbona bateguye intebe umutama ayivyagirako. Abamukorera bari jojo n'injojo, naho imbere yiwe hari hahagaze amajana n'amajana bariko baraca imanza, ibitabo vyuguruye. Muvyo neretswe mw'ijoro nagize ntya mbona haje usa n'umwana w'umuntu azananye n'ibicu vyo mw'ijuru, araheza aregera wa mutama baramumushikiriza, aca ahabwa inganji, icubahiro n'ubwami, kugira ngo amoko yose, intara zose n'indimi zose zimusenge. Ingoma yiwe ni ingoma izokwamaho, ubwami bwiwe ni ubwami butazotituka. Ijambo ry'Imana. Igisomwa cya kabiri. Ibyo dusoma mu ibaruwa rya kabiri ry'umutumwa Petero. Bakunzi banje,
erega hamwe twabamenyesha ububasha n'amaza y'umukama wacu Yezu Kristu, ntitwakurikiye imigani yarementanijwe n'incabwenge, nuko twiboneye imbonankubone inganji yiwe. Nkako yahawe n'Imana se iteka n'ubuninahazwa, hamwe ijwi ry'ubuninahazwa bw'agahore rigiriye riti, uyu ni umwana wanje nyagukundwa, niwe ampimbara. Iryo jwi twararyumvise rivuye mu ijuru, hamwe twari kumwe nawe kuri wa musozi mweranda. N'iri ni ijambo ry'Imana. Inkuru nziza ya Yesu Kristu nk'uko twayishikirijwe na Mariko. Umunsi umwe Yesu yihereranije Petero na Yakobo na mwene wabo Yohani, abajana ku mutumba muremure, araheza arahinduka imbere yabo. Mu maso hiwe hakakanye izuba, impuzu ziwe nazo zaca ibibatsi nk'umuco. Buno nyene Musa na Eliya barababonekera baganira na Yesu. Petero rero abwira Yesu ati, Mukama, hano hatumbereye neza, ubishatse twohaguma tukahaca insago zitatu, urw'iwawe n'urwa Musa n'urwa Eliya. Ijwi rikivugiramwo riti, uyu ni umwana wanje nkunda cyane mfise ku mutima, nimumutega amatwi. Babigishwa ngo bumve iryo jwi barahundagara. Hanyuma Yesu arabegera, arabakorako, ababwira ati, va hasi kandi mureke gutinya. Nabo ngo bararamura amaso, ntihagira uwundi babona atari Yesu we Musa. Bariko baramanuka bava kuri nyamusozi, ntihagire uwo muzobwira ico mwabonye umwana w'umuntu atamaze kwizura mu bapfuye. Twakire kandi dushimagize iyi nkuru nziza ya Yesu Kristu. Tugakoranira hamwe nk'abasangiye umuryango. Ubwa mbere dusangiye umuryango w'Eklesiya, ubwa kabiri dusangiye uyu muryango wagutse cyane ku isi yose y'ivi kagera, umuryango w'abana eka n'abakuze nyene bayaga amahoro y'Imana, amahoro Imana igomba kugabira igihugu cayo, igomba kugabira abantu yaremye. Ese rero muri runo rugendo rwacu twokomeza ukwemera, tugaherekezwa n'ingabirano y'Imana, kandi mu ngabirano Imana yaduhaye iya mbere iduhimbara ni ingabirano y'ukwemera. Yatumye tumenya Imana, tukamenya Yesu Kristu yaturungikiye ngo atubere umukiza, atubere n'umucunguzi, aheze atuyobore mu rugendo rugana mw'ijuru kwa Data. Ejo nahuye n'umwana avuye mu gihugu c'Ubudagi, abavyeyi bamubwiye ngo ndamutse, aca babwira ati, ko ari patiri rero, ca ndamubaza. Bati mubaze nta ngorane. Aca arambaza
ngo kubera iki none Imana iba mu ijuru. Yari umwana w'umucuko. Niriko ndiyumvira ico nishura, acabaza ikindi kibazo ati kubera iki none Bikira Mariya yigumira hariya mu ijuru. Kuganira n'abana batoyi si vyoroshe, ariko kandi hariho n'abakuze bahora babaza ingene mu ijuru hoba hameze. Jewe nkababwira nti nimwagomba kubona ukuntu hameze muragende murabe, ariko nimuzogaruka. Ugiye kuharaba arahabona neza ukuntu hameze, mugabo ntagaruka. Turabona rero abadutanze mu kwemera kwacu Umukama yateye iteka akabereka ivyiza biri mu ijuru bakiri ngaha ku isi. Uwa mbere ni umuhanuzi Daniyeli twumvise, yiboneye ubunirahazwa bw'Imana, akabona Imana ivyagiye ku ntebe yayo y'ubwami n'ubunirahazwa. Petero mweranda rero aheza akatubwira ati ibi tubiganira vyerekeye ubunirahazwa bwa Yesu Kristo si amajambo yaremenanijwe n'ubwenge bw'abantu, nivyo twiboneye kandi turabishingira intahe. Hari haciye imisi tuzirikana ingene Yesu Kristo yamenyesheje abatumwa biwe inzira y'umusaraba, inzira y'amagorwa yaragiye gucamo. Petero mweranda araheza amubwira ngo oyareka kuvuga gutyo Umukama, ivyo ntibizogushikira n'intete. Yesu asayangana mu munihazwa bwiwe. Umukama azosubira akomeze n'ukwemera kw'abandi batumwa amaze kwizura mu bapfuye, na cane cane Toma yabwiye ati eheraba ni jewe, shira ikiganza cyawe mu rubavu rwanje ushire n'intoke zawe mu biganza vyanje, uheze ureke kuba ikigaba ariko wemere mu nzira igana ubwami bw'ijuru. Kumbure rero rimwe na rimwe turayoberwa inzira Umukama agomba kutujyanamwo, n'ibizodushikira muri iyo nzira. Twarabaye abakristu ni vyiza, ariko turazi yuko tubwirizwa gukurikira Umukama nk'uko abidusaba. Ati ushaka kungeranira n'iyihebe yikorere umusaraba wiwe ankurikire. Iri jambo nyibwira yuko mwebwe muburikiye muri Pueri Cantores mukoraniye ngaha n'abatashoboye gushika ngaha, ari jambo tuzirikana kenshi ngo ritubere agakoni twishimikiza. Abaririmbyi b'abana barangwa n'umusaraba w'igiti, kandi murabizi imbere y'uko muwambara ico mwamuherekeje kwemerera Umukama. Muri iyi nzira twafashe no muri iyi nama twigiriye yo gukorera Umukama no kuyaga amahoro yiwe aho tuzoba turi hose. Nuko rero twariyemeje gukorera Umukama, kumuvugira hose no kubaberanya. Mukuze mwatubereye imboneza muri bivyiza bya Pueri Cantores, mukuba muzirikana yuko Umukama agomba kuberekeza mu nzira igana ubwami bw'ijuru.
naho abiteguriye indagano mu mikangara itandukanye y'amafederasiyo yacu uko ari abiri baza imbere y'umusaserdoti bakiyemeza icyo bagiye kurangura. Ndabasaba imbere bahaguruke. Hama mu ndagano ababyeyi bashobora kuba batabimenyereye, abana iyo baronka indagano baronka ibimenyetso. Ibyo bimenyetso navyo akaba ari ikanzu, umukanda n'umusaraba. Ikanzu sigura kwiyemeza kudasiba mu mwuka y'imisa no gusubiramo indirimbo. Umukanda ufite isiguro yuko ukwirinda icitwa icyaha cyose bakizirikira ku Mana kugira ngo bashobore kuririmba ubunazwa bw'Imana bafise umutima utyoroye. Umusaraba uwambaye aba yiyemeje kuba urumuri mu buzima bw'abakristu aho ari hose no mu byo akora byose. Iyo ari umuhari utangura muri paruwase bararonka amadarapo mubona, bakaronka n'izina ryitirirwa uwo mugwi, uwo muhari muri paruwase. None rero umusaserdoti agira ababaze bumve ko biteguye n'icyo bagiye kwiyemeza, nabo bishure hama bemerere kugira indagano. Umunsi umwe abana bo ku isi yose bazoririmba amahoro y'Imana. Pueri, Cantores,
mudukomera amashi. Nimboneka rimwe kandi n'iteka ku muryango wa Cantores mu Burundi. Nicyo gituma nagomba mu gusozera izi ndagano ko twosigarana icyibutso cy'uyu munsi uhambaye. Ngashimira rero abaje kugira indagano ko imbere y'uko basubira mu bibanza bosangira isanamu n'urongoye umuhari kw'isi. Uburundi bwacu nuronse mukama amahoro, ibihugu biri mu mishwamirano nuremeshe imitima yarandutse, maze umwizero ku munsi uri izina bazoronka amahoro akomoka iwawe. Tumvire, turabigusavye nutwumvire. Pueri Cantores ari kw'isi yose, iweze mukama irihwaniro turimwo ku rwego rw'igihugu. Dushize mu biganza byawe urugwaruka, turagusavye mukama uduhe kuba urumuri mu buzima bw'abakristu. Nuturinde mukama kubuza amahoro abandi, nuduheriho kuba intumwa z'amahoro yawe aho turi hose, na cane cane mu rundi rwaruka. Turabigusavye nutwumvire. Imfuvyi, abapfakazi, aboro, abana bo mw'ibarabara n'abandi bugarijwe n'izindi ngorane, mukama turakwinginze ngo ubaronse inyishu ikomotse iwawe, maze ubaronse amahoro n'akanyamuneza banyotewe. Turabigusavye nutwumvire. uturose ibyo tugusaba kuko tukwizigiye, tubigusabishije Yesu Kristo umukama wacu.
turakusavye Mukama utagatifuza interezwa tugutuye kuri uyu munsi mukuru wo kwibonekeza kubuninahaza bw'umwana wawe w'ikinege, maze udutyorora umwana w'igicumuro mu mwaka w'umuco wiwe. Tubigusabije Yesu Kristo umwana wawe n'umukama wacu, w'Imana musangiye ubuzima n'ingoma hamwe na mutima mweranda mu myaka yose. Orane umukama kubwa Yesu Kristo mukama wacu. Niwe yarishuye ubuninahaza bwiwe imbere y'ibyabona yitoreye. Kamere yiwe y'umuntu asanzwe imeze nk'iy'abandi bantu, akayisayanganisha umwakaka w'agatangaza, kugira ngo umusaraba ntuzusigaza abigishwa biwe, kandi yerekane ko wa mwakaka wibonekeje muri we, we mutwe w'Eklesiya, intego zose zo mw'ijuru. Dushaka kuguhayagiza hano kw'isi, mukwama dushemeza inganji yawe, tuvuga tuti icyo gituma tugusabye ngo ugire mutima mweranda atagatifuza ishikanwa rihinduke ritubere umubiri n'amaraso ya Yesu Kristo umukama wacu. Igihe bagira bamufate agira ngo atangure kubabara kuba byishakiye, yafashe umukate aragukengurukira aragumanyura awuhereza abigishwa biwe avuga ati, akire murye mwese, iki n'umubiri wanje uza gutangwa ku bwanyu. Bamaze gufungura agira kwa kundi, afata ikarisi yongera gukenguruka ayihereza abigishwa biwe avuga ati, akire munywe mwese, iyi ni ikarisi y'amaraso yanje, amaraso y'isezerano rishasha kandi rizokwamaho,
aza guseswa ku bwanyu no ku bwa benshi abakize ibicumuro. Ivyo murabigire munyibuka. Agatyukwemera n'agatangaza hamwe nawe no muri wenyene nutewe iteka ry'ugusengwa mana data mushobora byose hamwe na mutima mutagatifu wongera uninahazwe mu myaka yose. Love
mwana na mutima mweranda nibahezagire. Shengurukana urwese turashikanye. Pueri Cantores. Pueri Cantores. Pueri Cantores. Wanda yemugira urubanza rwiza bwakoze. Je suis très content d'être au milieu de vous. Ndanezerewe cyane kuba ndi hagati yanyu. Vous êtes tous formidables. Mwese murahimbaye. Je suis venu de France pour vous rencontrer, pour vous écouter, pour me rendre compte du travail que vous faites ici au Burundi. Ati navuye mu Bufaransa kugira ngo mpure namwe ndabumvirize mvugane n'ababarongoye mu makorale yanyu hanyuma nongere ndabe ibikorwa mukora mu matuweri yo mu Burundi. Je pense que vous savez déjà que la France est le pays qui a vu naître le mouvement des Pueri Cantores. C'était il y a 75 ans. J'ai visité des fédérations en Europe, j'ai visité des fédérations en Amérique latine, j'ai visité des fédérations en Asie, mais je n'avais encore jamais visité de fédération en Afrique, et c'est fait à partir de maintenant. Quel que soit notre pays, quel que soit notre continent, nous avons tous la même mission. Cette première mission, c'est chanter la louange divine, c'est-à-dire chanter Dieu par nos voix. Et c'est la plus belle des missions. Ati uko igihugu icyo ari cyo cyose cyane umugabane uwo ari we wose dufise ubutumwa bumwe. Nous avons aussi une autre mission, c'est de porter la paix dans le monde, c'est de dire à tous les peuples que nous devons tous être en paix et non pas en guerre. Et donc, vous tous, les Pueri Cantores, vous devez être
vous devez être des ambassadeurs de la paix dans le monde. ati hampande y'ubwo butumwa hari ubundi butumwa dufise nabwo ni ubwo kubwira isi yose ko itegerezwa kubaho mu mahoro atari mu ntambara. mu Pueri Cantores rero uwo ari we wese ategerezwa kuba intumwa y'amahoro ku isi yose. Je vous demande de ne jamais oublier cela, de ne jamais oublier que vous devez servir la gloire de Dieu et que vous devez apporter la paix à tous. Et je demande à vos chefs de cœur de vous transmettre ce message si important, vous, enfants qui allez devenir des hommes et des femmes demain. ati ndabasavye ko mutokwibagira ubwo butumwa. Turairimba amoaro imama. turaririmba amahoro y'Imana. Amen. S'il vous plaît, on reprend le couplet. On y va. Bravo, bravo. Encore. Encore.
Wino, uba,
bya kera bikinga mu nyuma yo kurima tuvire hasi rimwe tureme